woba ufise intege nke z'umutima, woba wifuza kunguka ubwenge. kaze mu kiganiro gaburira umutima wironkera ingaburo ituma umutima wawe utotahara. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko ikigabane ca mbere. Itanguriro ry'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo umwana w'Imana, nk'uko vyanditswe na Yesaya yavugishwa n'Imana ngo: umve, ngira ntume intumwa yanje imbere y'amaso yawe, ikuraniriza inzira. Ijwi ry'usemerera mu bugaragwa ati nimutegure inzira y'Uhoraho, mugororize ibihamo ziwe. Niko Yohana yaje abatiriza mu bugaragwa, yigisha ukubatizwa ko kwihana ngo bohorwe ibyaha. Igihugu c'Iyudaya cose n'ab'i Yerusalemu bose bava iwabo baza kuri we, ababatiriza mu ruzi Yorodani batuye ibyaha vyabo. Kandi Yohana yambara ubwoya bw'ingamiya, akabukenyeza umukaba w'urusato mu rukenyerero, kandi yarya inzige n'ubuki bwo mw'ishamba. Yaravuga ati: undusha ubushobozi azoza mu nyuma yanje, nibimbere no kunama ngo pfundure utugozi tw'ibirato vyiwe. Jewe ndababatirishije amazi, ariko we azobabatirisha mpwemu yera. Muri iyo misi Yesu ava i Nazareti Galilaya, araza abatizwa na Yohana muri Yorodani. Avuye mu mazi acabona ijuru rirugurutse, mpwemu aramanuka mugwako asa n'inuma. Ijwi riva mu ijuru riti: ni wewe mwana wanje nkunda ukampimbara. Mpwemu acamushorera mu bugaragwa, amarayo imisi 40 ageragezwa na Satani, kandi yaba hamwe n'ibikoko, abamarayika bakamukorera. Yohana amaze gushirwa mu ibohero, Yesu aja i Galilaya ababwira ubutumwa bwiza bw'Imana ati: igihe kirashitse, ubwami bw'Imana buri hafi, mwihane mwemere ubutumwa bwiza. Aciye iruhande y'ikiyaga c'i Galilaya, abona Simoni na Andereya mwene nyina baterera urusenga mu kiyaga, kuko barabarovyi. Yesu arababarira ati: nimunkurikire, nzobagira abaroba abantu. Baca bareka insenga baramukurikira. Yigiye imbere gato, abona Yakobo umwana wa Zebedayo na Yohana mwene nyina, nabo bari mu bwato basanura insenga. Aca arabahamagara, basiga se Zebedayo mu bwato hamwe n'abakozi biwe, baramukurikira. Bashika i Kaperinaumu, aca yinjira mu rusengero rw'Abayuda kw'isabato, arabigisha. Batangazwa n'inyigisho ziwe, kuko yabigisha nk'ufise ububasha, ntase n'abahinga b'ivyanditswe. Uwo mwanya mu rusengero rw'Abayuda hari umuntu yinjiwemwo n'impwemu ihumanye, arasemerera ati: duhuriye hehe ga Yesu Umunyanazareti? Uje kuduhonya? Ndakuzi uriwe, uruwera w'Imana. Yesu aramuzibiza ati: hora muvemwo. Iyo mpwemu ihumanye iramujegeza, irasemerera, ivuga n'ijwi rirenga, imuvamwo. Bose baratangara, bituma babazanya bati: iki ni iki? ni ukwigisha gusha. N'ububasha ategeka n'impwemu zihumanye nazo zikamwumvira. Inkuru yiwe ikikwira hose mu gihugu cose c'i Galilaya kihakikije. Bavuye mu rusengero rw'Abayuda, baca bajana na Yakobo na Yohana mu nzu kwa Simoni na Andereya. Kandi inabuko wa Simoni yari aryamye afashwe n'umururumbo, baca bamubarira ivyiwe. Yesu araza amufata ukuboko, aramuvyutsa, umururumbo urazima, arabazimana. Ku kagoroba, ku kirengazuba, bamuzanira abarwaye bose n'abinjiwemwo n'abadayimoni. Igisagara cose gikoranira kw'irembo. Akiza benshi bari barwaye indwara zitandukanye, asenda abadayimoni benshi, ntiyakundira abo badayimoni ko bavuga, kuko bari bamuzi. Mw'ijoro rishira ubuca aravyuka, arasohoka, aja mu gahinga, asengerayo. Simoni n'abandi bari kumwe nawe baramukurikira, bamubonye baramubwira bati: bose bariko barakurondera. Arabishura ati: tuja ahandi mu bisagara biri hafi,
naho nyene nigisheyo kuko arico canzanye. Yinjira mu masengero y'Abayuda i Galilaya hose, avuga ijambo ry'Imana, asenda abadayimoni. Haza umunyamibembe kuri we, amwinginga amupfukamiye ati, ukunze woshobora kumpumanura. Amugirira akagongwe, agorora ukuboko, amukora kati, ndakunze humanuka. Imibembe ikimuvako arakira, aramwihanikiriza rwose, aca murungika uwo mwanya, aramubarira ati, wirinde ntugire uwubikerukiriza, ariko genda wiyereke umuherezi, utanye ibyo guhumanurwa kwawe, nk'uko Mose yageze, bibe ikimenyetso kibabera icabona. Maze avaho atangura kwandagaza no gukwiza ibyabaye, nico catumye Yesu atabaye agishobora kuja mu gisagara abandi babizi, ariko aguma inyuma yacu mu mihana, abava hose baza kuri we. Mariko ikigabane ca kabiri. Hashize iminsi asubira i Kaperinaumu, bimenyekana ko ari mu nzu. Benshi bakoraniraho, ntibakwirwa mu nzu, eka n'imbere y'umuryango hose ababwira ijambo ry'Imana. Haza abazanye ikimuga bagiteruye ari 4, babuze ingene bamushikira ku bw'ishengero, basambura inzu hejuru y'ahatumbereye, bahejeje kuhatobora, bururukirizamwo inderuzo iryamyemwo ico kimuga. Yesu abonye ukwizera kwabo, abwira ico kimuga ati, mwana wanje, ivyaha vyawe urabihariwe. Ariko hariho abahinga b'ivyanditswe bamwe bicayeho, biburanya mu mitima bati, ni igiki gitumye wavuga atyo? Araryojeje, ninde ashobora guharira ivyaha atari umwe? Niwe Mana. Yesu amenye mu mutima wiwe yuko biburanya muri bo batyo, aca arababaza ati, ni igiki gitumye mwiburanya ivyo mu mitima yanyu? Icoroshe ni ikihe? Ni ukubarira ikimuga nti, uhariwe ivyaha vyawe, canke n'ukukibarira nti, vyuka wikorera inderuzo yawe ugende? Ariko kugira ngo mumenye ko umwana w'umuntu afise ububasha mw'isi bwo guharira ivyaha, abwira ico kimuga ati, ndakubariye nti, vyuka wikorera inderuzo yawe utahe. Aravyuka, aca yikorera inderuzo, asohoka imbere ya bose. Nuko bose barumirwa, bahimbaza Imana bati, ntitwari bwabone bene ibi. Arasohoka, yongera kuja iruhande y'ikiyaga, ishengero ryose riza kuri we, arabigisha. Nuko ariko aragenda abona Lewi umwana wa Rufayo, yicaye aho yatoreza ikori, aramubarira ati, nkurikira. Ava hasi, aramukurikira, kandi yicaye mu nzu y'uwo, ariko ararya. Haza benshi mu batoza kori n'abanyabyaha basangira na Yesu n'abigishwa biwe, bari benshi kandi baramukurikira. Abahinga b'ivyanditswe bo mu Bafarisayo babonye asangira n'abanyabyaha n'abatoza kori, babwira abigishwa biwe bati, benga ko asangira n'abatoza kori n'abanyabyaha. Yesu avyumvise arababwira ati, abakomeye ntaco bagombera umuvuzi atari abarwayi, sinaje guhamagara abagororotsi atari abanyabyaha. Kandi abigishwa ba Yohana bo n'Abafarisayo bari bisonzesheje, baraza baramubaza bati, ni igiki gituma abigishwa ba Yohana n'abigishwa b'Abafarisayo bisonzesha, abigishwa bawe ntibisonzesha? Yesu arababaza ati, mbega batowe bo kwisonzesha bate bakiri kumwe n'umukwe? Umukwe akiri kumwe nabo ntibashobora kwisonzesha. Hari iminsi izoza, umukwe akugwe muri bo, bazoca bisonzesha uwo munsi. Ntawobarira ikiraka c'igitambara gishasha ku mpuzu y'umushire, kuko ico kiremo coyitabura, igisa kikavana n'umushire, ikarushiriza gutabuka. Kandi ntawotara umutobe w'umuvinyu mu mikuza y'insati bombotse, kuko umuvinyu woturitse iyo mikuza, umuvinyu n'imikuza bigapfana. Ariko umutobe w'umuvinyu bawutara mu mikuza mishasha. Kandi ku isabato agenda aca mu mirima y'ingano, abigishwa biwe bakigenda batangura kumyoza ingano. Abafarisayo baramubaza bati, ni igiki gitumye bakora ikizira gukorwa ku isabato? Nawe arababaza ati, ntaho murasoma ico Dawidi yakoze aho yaraburaniwe ashonje, bo n'abari kumwe nawe, ngene yinjiye mu nzu y'Imana mu misi ya Abiyatari umuherezi mukuru, akarya imitsima yagenewe gushikanirwa Imana, ari umuziro kuribwa, ukuye abaherezi akayihako n'abari kumwe nawe. Kandi arababwira ati,
isabato yabayeho kubw'umuntu, ariko umuntu si we yabayeho kubw'isabato. Nico gituma umwana w'umuntu ari umwami w'isabato nayo. Mariko ikigabane ca gatatu. Yongera kwinjira mu rusengero rw'abayuda, kandi hari umuntu anyunyutse ukuboko. Baramugenza ngo barabe ko amukiza ku isabato ngo bamurege. Abarira uwo muntu anyunyutse ukuboko ati, va hasi uhagarare hagati. Arababaza ati, mbega ivyemerwa no gukora ibyiza ku isabato canke no gukora ibibi, gukiza umuntu canke kumwica? Barihorera. Aberaguzamwo amaso aratse, ababazwa nuko imitima yabo ikomantaye. Abarira uwo muntu kugorora ukuboko kwiwe. Arakugorora kurakira. Abafarisayo barasohoka, baja hamwe n'abantu ba Herode, baca bamugira inama ngo babone ingene bomwica. Maze Yesu n'abigishwa biwe bavayo, baja ku kiyaga. Ishengero ryinshi riramukurikira, bavuye i Galilaya, i Yudaya, i Yerusalemu, muri Idumaya, hakurya ya Yorodani, ahahereranye no muri Tiro n'i Sidoni. Ishengero ryinshi ryumvise ivyo yakoze, riza kuri we. Abarira abigishwa biwe ngo bagumishe ubwato butoya hafi ku bw'ishengero, ngo ntirimubande, kuko yakijije benshi. Nico catumye abari bafise ibyago bose bamuhenukirako ngo bamukoreko. Impwemu zihumanye nazo uko zimubonye zamwikubita imbere, zigasemerera ziti, uri umwana w'Imana. Arazihanikiriza cane ngo ntizigende ziramwandagaza. Maze aduga umusozi muremure, ahamagara bagomba baza kuri we. Atoranya 12 bo kubana nawe, maze ngo batume kwigisha no kugira ububasha bwo kwirukana abadayimoni. Nuko atoranya aba 12. Simoni amwita Petero, atoranya Yakobo umwana wa Zebedayo na Yohana mwene nyina wa Yakobo, n'ababita Bowanerige, isobanurwa ngo abana b'inkuba. Atoranya Andereya, Filipo, Barutolomayo, Matayo, Toma, Yakobo umwana wa Rufayo, Tadayo, Simoni umunyakananayo, na Yuda Isikariota niwe yamuguze. Hanyuma Yesu aja mu nzu, ishengero ryongera gukoranira kuri we, bituma babura ingene botamira n'agatsima. Abiwabo bavyumvise barasohoka ngo baje kumufata, kuko bagira ngo yasaze. Kandi abahinga b'ivyanditswe bavuye Yerusalemu baravuga bati, arimwo Beyezebuli. Kandi bati, umukuru w'abadayimoni ni wamushoboza kwirukana abadayimoni. Arabahamagara abacira umugani ati, Satani yoshobora ate kwirukana Satani? Ubwami iyo bwitandukanije ubwabwo, ubwo bwami ntibushobora kurama. Inzu niyitandukanye ubwayo, iyo nzu ntizoshobora kurama. Kandi Satani namba yihagurukiye akitandukanya, ntashobora guhangama, arahera. Kandi nta muntu yoshobora kwinjira mu nzu y'umuntu w'inkomezi kumusahura ibintu atabanje kuboha wa munyenkomezi, maze akabona kumusahura ibyo mu nzu yiwe. Ndababwira ukuri, abana b'abantu bazoharirwa ibyaha byabo byose, n'ibityozanyo byose bazotyoza, ariko umuntu wese azotyoza mpwemu yera ntazoharirwa, kandi azoba akoze icaha cy'ibihe bidashira. Icatumye avuga atyo nuko bavuze ngo arimwe impwemu ihumanye. Maze nyina n'abavukanyi biwe baraza, batuma kumuhamagara bahagaze hanze. Ishengero ryari ryicaye rimukikije, maze baramubwira bati, erega umuvyeyi wawe na barumuna bawe bari hanze barakurondera. Nawe arababaza ati, mama ninde? Canke bene mama ni bande? Yeraguza amaso abari bicaye impande zose bamukikije ati, ngaba mama na bene mama. Umuntu wese akora ivy'Imana igomba niwe murumunanje, niwe mushikanje, niwe mama. Mukunzi wahisemo kubana natwe muri iki kiganiro Gaburira Umutima, turagushimiye. Ukaba ufise ikibazo canke wifuza kutwunganira, duhamagare canke urungike ubutumwa kuri 76 ubusa 61 ubusa ubusa ubusa, canke kuri 76 ubusa 69 ubusa ubusa ubusa. Imana iguhezagire.